Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umugera wa Marburg waraye wemejwe ko ibonekeza mu gihugu c'u Rwanda, kikaba ari ikindi kintu kije guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu, ciyongera kandi ku kindi kiza c'ibihara vy'inkende. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko bugiye guhaguruka kugira bugwanye ico kiza. Muri kino kiganiro kw'isoko turagaruka ku bimenyetso hamwe n'ingingo zofatwa mu kugwanya no kwirinda ico kiza, eka n'inyifato abanyagihugu bakwiye kugira ico kiza ntikigume kigwira hose. Ikiganiro kw'isoko mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu, ndabahaye ikaze. Mwitangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku wa gatanu, byaremejwe ko ico kiza c'umugera wa Marburg camaze kugera mu Rwanda mu bitaro bitandukanye. Iryo tangazo rikemeza ko hamaze gufatwa ingingo zimwe zo gushira abagwayi mu kibanza cabo kugira ntihabe uguhererekanwa kw'iyo ndwara. Imirwi y'abaganga iriko irakora ibishoboka kugira ishobore gutora abantu bahuye n'abagwayi kugira bakwirikiranwe. Ubushikiranganji bukaba bwaremeje ko iyo ndwara itandukira biciye mu muyaga, nyabona yandukira biciye mu gukora ku mugwayi canke ku maraso yiwe. Ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu, umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Sabin Nsanzimana yahumurije abanyagihugu ababwira ko bafatikanije n'abafashanya n'u Rwanda bariko barakora ibishoboka kugira uwo mugera ugwanywe. Yanamenyesheje ko 6 bamaze kwitaba Imana, abagera kuri 20 nabo bamaze gutogwa uwo mugera. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na 6 imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga, cyane cyane havurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi yo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso, yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro, hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba. Icyambere ni ukudakuka umutima. Ikindi, kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Uwo mugera wa Marburg ukabuje wiyongera ku mugera w'ibihara vy'inkende usanzwe uvugwa muri kano karere inyuma y'ikiza ca corona cari giherutse kubangamira isi yose. Abahinga mu vy'ubuvuzi mu Burundi bakaba bafise amakenga menshi mu gihe uwo mugera woshika mu Burundi. Muri iki gihe Uburundi bwugarijwe n'ibibazo vy'ubutunzi, ingaruka zoba nyinshi. Aha akaba ari naho ikigabane kw'isoko c'uno munsi kigarukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.